Yes, nkuko mubona rero muri studio za JCTV ni iteka ridasanzwe kubana namwe gusubira kubana namwe mu kiganiro cyanyu arico cacu na cyane ikiganiro twise JCTV Sport. Nkuko mubona rero uno munsi rero tuje kuganira bimwe mu bihanze sport ya hali wacu na cyane mu bafana. Dufise umutumire adasanzwe nkuko mubona, umutumire witeka muri studio. Reka imbere yuko tumuha ikaze muri studio, reka ndababwire ko mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Jonathan Ntaondereye afadikanije na Godefroid Nunzubumwe. Isangwe rero muri JCTV kuri mikro muri kumwe na Prosper Niyibitanga. Reka mpikaze uno mushitsi adasanzwe, umushitsi witeka muri zino studio nziza mubona za JCTV. Ikaze mutwidondore. Murakoze cyane kutwakira muri studio za JCTV. Ku kazina jewe nitwa Silas Majambere, nkabasanzwe mvuka mu ntara ya Cibitoke kandi nkabasanzwe ndi munyamabanga w'abafana b'umugwi wa Silas Majambere. Dusubiye kuguha ikaze kandi mu nyubako zidasanzwe za televiziyo yacu JCTV. Ni iteka ridasanzwe ryo gusubira kubana namwe muri ko maradukurikirana. Silas Majambere, turabona washajije agapira keza cyane, novuga sinzi ko novuga ko arakubururu canke akagute. Turabona handitse Bumamuru. Mbega iyo bavuze Bumamuru abatari bake ntibaratahura icari cyo Bumamuru mu ijambo rimwe niki? Muvuze ati ndashajije, none woreka gushaza gute mu gihe imisi yose wa muri wanze utegeza gushaza? Uru wa nyuma naho woshaza bavuga ati ntubegwa. Rero bavuze Bumamuru no kuvuga kenshi baba bavuze intara ya Cibitoke, kuko ayo majambo harimo za bu ma mu ru. Bavuze rero amakomine atandatu agize intara ya Cibitoke, nuvuga ajya amajambo biratangura hariho urudome rutavuga hamwe n'uruvuga. Ngo tuvuze bu harimo Buganda, harimo Bukinanyana, ma harimo Mabayi, mu harimo Mugina, uvuze hakabamo kandi na Mugwi, uvuze ru uvuze Rugombo. Neza cyane. Abatari bazi icari cyo Bumamuru kumbure muri kano kanya turatahuye neza. Mbega Silas Majambere, uno munsi umugwi wa Bumamuru ufata ikibanza ca mbere muri Primus League, ariko rero ni Bumamuru twariko turabona mino misi umenga kuzana inota rimwe yabigizwe agahararo canke umwuga. Mwege inota rimwe muheruka gutwara imbere y'umugwi wa Top Junior, umugwi uri kurabiruka inyuma, mwararishimye? Twarabishimye yuko twarose n'iryo nota rimwe, kuko urazi yuko mu kibuga muri babiri kandi uwo muri kumwe nabo bari kararondera ayo manota 3. Kubona rero twarashoboye kugabura iryo nota rimwe, nivyo byavuye mu rukino tuvyakira uko nyene, ariko twebwe twifuza yuko turonka amanota 3. Nuko rero mu mupira w'amaguru ni 3 nyene: gutsindwa, kunganya hamwe no gutsinda. Rero ibyadushikiye twaranganije kandi nibaza yuko nta mugwi n'umutanganya hano kwisi. Kumbure mweruka amanota 3 ku rukino, novuga mwahuye n'umugwi wa Rekroko hariya mu ntara ya Cibitoke i Buganda. Urukino rwaje kurangira mu rutsinze igitsindo kimwe ku busa. Tuvuge ko Bumamuru ikumbuye amanota 3 muri kano kanya. Mbega hirya y'ejo ku munsi wa gatandatu mwiteguye gute igikombe citiriwe umukuru w'igihugu? So kuvuga yuko turayanyotewe, ahubwo twebwe urazi niko tumeze. Fazare uribuka yuko kiretse umugwi wa Musonga twaduciriyemo yari nota rimwe canke amanota 3. Twebwe dukeneye gusa amanota 3 gusa, nuko urukino shaka kugorana ugasanga biranse muranganije. Nayo mu bisanzwe Rekroko twarayitsinze, naho twari muhira ibanje kutugora, kuko urabona yuko imigwi duhanganye cyane turi mu higanwa rimwe isa ni yahagurutse, kuko ntibumva ingene Bumamuru guma itsinda ikarusha mbere n'imigwi bikurikirana amanota 10. Rero turabona yuko ari ibintu bitameze neza. Nibyo rero mumenyereza abandanya girane akosora, natwe abafana tubandanya tugirane dushigikira dukora ibishoboka kugira ngo umugwi wacu bandanye itera imbere. Rero mumbaje ati ejo bundi mugiye gukora iki hariya mu Rumonge kuri stade Vyizigiro mu gikombe cy'umukuru w'igihugu? Nuko twebwe ihangiro no gutwara ibikombe nkuko twabikoze mu mwaka uheze benshi bataduha amahirwe.
tugiye gukina n'umugwi wa Magara Young Boys kuri stade Byizigiro azoba ku munsi wa gatandatu. Twebwe ihangiro no gutwara igikombe cy'umukuru w'igihugu. Umugwi wa Magara Young Boys n'umugwi novuga uri mu cicaro ca kabiri uno munsi kandi n'umugwi uri kuragenda uvyitwaramo neza ugiye kuraba n'umugwi uko biri kose bavuga bati vyanka vyakunda natwe turakeneye kuduga mu cicaro ca mbere mbega uno munsi ntabwo ba imbere y'umugwi wa Magara Young Boys kumbure ugomba nawe mwifadikanye urugendo mu cicaro ca mbere nkuko nabo babivuga. Hajya twe turi mu cicaro ca mbere nabo bari mu cicaro ca kabiri kandi mwibuke ko Mamura ari watwaye igikombe cy'umukuru w'igihugu mu mwaka uheze. Rero twebwe urukino uko tubona imyimenyerezo umumenyereza n'abakinyi nta kuvuga ngo umuguru mu cicaro ca kabiri ahubwo urukino ni kurutegura kugira ngo dutahane amanota 3. Twebwe ibyifuzo nituraba ngo yakina mu cicaro kiniki ihangiro ni igikombe naco nigishikako uzurasuzugura yindi migwi kuko twese turi mwigana kuko nuwo mugwi kugira ngo ushike mu iki gice nuko hari yindi migwi ikomakomeye wahuye nayo kandi urayitsinda bisigura yuko natwe bwamwe twohesha nta nkeka yuko no mugwi wa Magara Young Boys ushaka kudukura. Twebwe rero haba abafana ndetse n'abakinyi tugeza gukora ingufu kugira ngo dutsinde runo rukino kugira ngo tubandanye ku ntambwe ikurikira. Umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ngaha Commissaire Manalex benshi bazi ku izina rya Muyenge Alexander aherutse kuvuga yuko iyi finale y'igikombe c'umukuru w'igihugu igiye kubera kuri stade i Buganda hariya kuri stade Urunani hariya mu ntara iwanyu. Mwe ku bwanyu mwavyakiriye gute? Nagateka ntangira reka tubanze dushimire abantu bashoboye kwiyumvira yuko urukino rwa nyuma ariyo finale y'igikombe cy'umukuru w'igihugu no mwaka yobera kuri stade Urunani twarabishimye cyane twarabikengurutse nico bituma ndakubwira ati tuko dukora ingufu nyinshi kugira ngo kino gikombe hamwe twoshika muri finale. Ndazi yuko kugira ngo kituvanye kuri stade Urunani benshi abafana b'imigwi yose barabizi stade Urunani barayizi kandi baza kuyikinira ko babizi yuko gukuraho inota rimwe ari ikibazo gikomeye. Rero twabyakiriye neza hamwe Imana yodufasha tugashika muri finale. Nizere yuko umuntu ari karakinira muhira batamakazi badawe bacu n'abandi bose ariho bari ndiyaze ko mu gutwara ko turahura byo ugora yuko udutsindiraho cyangwa dutwariraho igikombe. Ku munsi wa Mungu mugiye gutanga n'umugwi wa Magara Young Boys hariya mu ntara Rumonge ku munsi wa gatandatu nako mugiye gutana mu mitwe n'umugwi wa Magara Young Boys hariya mu ntara Rumonge nakaye kamuhaga hamagarira abagenzi bawe babakunzi b'umugwi wa Bumamuru na cyane kuri ubwo rubanza rudasanzwe hariya mu ntara Rumonge na Marigari novuga mu rugendo rwo gushika muri ya finale izoba gana hariya kuri stade wanyu. Twebwe abafana twaramaze guhitamo narijya umugwi ari w'intara y'iwacu. Murumva yuko yaba makomine yose araserukiwe muri Bumamuru. Uvuze Bumamuru no kuvuga intara ya Cibitoke yose nta muntu numwe bavuyemo nkuko twaba twabikoze amabarabara yose. Iyo umugwi uji Muyinga uji Gitega uja he usanga imiduga ari myinshi. Twahagurutse twagiye kubera iki twamaze kubyishiramwo no kubyinjiramo twarahisemo umugwi w'intara nayo igizwe na twebwe aho umugwi hose ugiye tuteza kuba duhari. Nagira rero ntera kama abafana bagenzanje sanze turi kumwe yuko twobane yatwitunganya kwa kundi nyene uko dusanzwe tubigira barabizi. Niturabe ngo umugwi wa Magara Young Boys ku munsi wa gatandatu ngo n'umugwi w'umucaro ca kabiri ngo ntuzotwereka urukino rwiza ahubwo twebwe ico dushaka no gutsinda amanota 3 tuyatahane tubanaye twegera imbere kandi murazi ko umufana ari umukinyi wa 12 twe ntituzohesha ngo n'umugwi uri hasi ahubwo tuzogenda duhe ingufu abakinyi bacu kugira ngo turabe yuko umugwi wa Magara Young Boys twutsinda tukibandaniriza kwegera imbere. Sirasi Majambere ati umufana n'umukinyi wa 12 mu kibuga mbega kubgawe ni bihe bintu bikuru umufana yarakwiye kwitwara ni gute umufana yarakwiye kwitwara mu rukino haba inyuma y'urukino imbere y'urukino hose muri rusange. Imbere y'urukino mfati nkuko twe tubikora umufana yama hafi umugwi wiwe haba gukurikirana
abakinyi ingene babimenyereza, haba kumenya ibibazo abakinyi baba bafise, hama abafana bikenewe baraja no mwitegurwa ry'urukino, aho niho buri hafi y'umugwi wawe. Hama urukino rubaye umufana ushika ku kibuga kare, bisa nk'uni nko gutegura inzira ushika kare, ifirimbi ivuze gutangura naho itaravuga utangura guhimiriza cyangwa guha inguvu babakinyi mu kubakomera amashi cyangwa mu kubaririmbira indirimbo kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa 90 urukino ruheze, ukaguma naho mwatsinzwe, kuko ntabwo ubuziriza kuva mu rukino. Murashaka kuba mwatsinzwe bibiri mu gice cya kabiri mukabigombora cyangwa mu minota ya nyuma. Izo nguvu rero z'umufana nukubandanya uzishira mu ngiro, donc uhimiriza abakinyi bawe kugira ngo babandanye bakina n'inguvu barondera intsinzi na ryaba ari byo biba byabajanye aho hantu kwico kibuga. Mu impera naho mu nyuma y'urukino nuko umufana atitaye ku byavuye mu rukino, murashaka kuba mwatsinzwe nta mugwi udatsindwa ku isi, ntuce uvuga ngo umugwi ndawutaye. Oya, mwabonye ikibazo ho cabaye, mwahuye n'ingorane zatumye mutsinda. N'ivyo bintu rero muca mugenda mwigira hamwe kugira ngo muzokosore ku rukino ruzokurikira, naye handi muciye mubivamo bisigura yuko wari umufana gusa w'intsinzi. Or turazi yuko umugwi utamutsinda imisi yose, muca mubandanye mukora ibishoboka kugira ngo wa mugwi wanyu bandanye ubandanye wiyubaka, kakanenge mwabonye kose kahave kugira ngo umugwi ubandanye uja ku murongo mwiza. Mwavyumvise ko Silas atubwiye nyezina ingene umufana yarakwiye kwiteka. Hama Silas Majambere, ejo ku munsi w'ejo tugarutse iburaya naho umugwi wa Paris Saint-Germain wari kuratsinda umugwi wa Real Madrid igitsindo kimwe rukumbi, igitsindo caje kuboneka ku munota wa nyuma, ku munota wa 94 aho byari byananiranye umukinyi Kylian Mbappe ashiramwo atera umupira mwiza cyane, igitsindo gutyo Paris Saint-Germain ibitahanye amanota 3. Wewe itsinda ry'umugwi wa Paris Saint-Germain ku mugwi wa Real Madrid wajyakiye gute? Ni bimwe nakubwira, hajya imigwi y'Iburaya bakinisha ubwenge bwinshi, kuko urabona yuko nk'umugwi wa Paris Saint-Germain ukuntu wari watanguye ukina, wo kubera wari muhira watanguye ukina usatira, washaka wari ufise ishaka ryo gutsinda rujya rukino. Narijya muzi yuko mu bya bindi by'ibitsindo babikuye bavuga ngo uri muhira mu gitsindo ukivamo bibiri. Abakinyi bajya ba Marquinhos inyuma, Donnarumma mwigori, nta mipira myinshi yigiza sama, kuko urabye ku ruhande rwa Real Madrid nuko Real Madrid yari yakinye je defensive, bakubita counter attack baho batse baca bagaruka kuzibira, kuko kenshi bakiniye Paris Saint-Germain yakiniye ku ruhande wa Real Madrid. Kuko urabona yuko no ku munota sinibuka neza wa 60 yuko Mbappe baramuteze muri surface de réparation baronka penalty. N'urukino mbere umugwi wa Paris Saint-Germain baje kuronka penalty, umukinyi Messi tuzi ku nimero 30 muri Paris Saint-Germain arayitera, ariko umunyegori w'umugwi wa Real Madrid Thibaut Courtois arawukuramwo. Wewe wayibonye gute mbere muri ico gihe n'umukinyi Neymar yarakiri hanze? Wewe urabona ko Neymar yaje gukora akazi gakomeye cyane kugira mbere novuga ni kijya gitsindo kiboneke. Wewe wavyakiriye gute? Tukiri ku iyo penalty ayushije, hari abantu twari kumwe cyavuga ati rabajya ni yamarira y'ababana yatabaguma bari baguma bamurira cyane, ntashaka gukora ikintu kizura nako nashushe nk'ubyemera, ariko urumva sivyo nivyumviro by'abafana kugira ahubwo iyo umupira penalty yamayazihushije, ariko urabona ko ari bagumye bahereza n'amakufra ayatera ruhande. Hajya rero ijya penalty kubganje je ndemeza ko yari, ariko ujya mu Kylian Mbappe murabona ko niwe yakoze akazi, niwe yabonetse cyane, yarakwega umupira kegera igori rya Real Madrid. Abasigaye benshi bakinira inyuma ya surface de réparation batera. Rero umumenyereza Pochettino niwe yasomye ngira ngo urukino, kuko ntibyari byiza ko atanguza bajya bakinyi dushaka kwita nkari bihangange Neymar na Messi, abatangurize na hamwe na Mbappe bose. Ujya n'umukenyero yagize kugira ngo arabe yuko niburi Di Maria banako aca mukuramwe ashiramo Neymar, byaciye bifasha yuko
bashobora kandi gukina amaraso mashasha yinjiye. Murabona ko na Neymar we yahaye ijya pass Kylian Mbappe hama arafonsa arinjira muri surface. Abakinyi b'inyuma ba Real Madrid aho baciye bamureka ntibongere kumukora ko ngo yongere kuba yindi penalty na ya mbere bari bagize imana umunyezamu aragirane arayihagarika. Na Real Madrid barakinye bakinye cyane ku ruhande rw'inyuma ko nabivuze kuko urabona nk'abajya bakazimira urabona ko baronse ikarata y'umuhondo bizotuma adakina n'urukino rukurikira. Urabona Mendy nawe nyine yaronse ikarata y'umuhondo, bisigura ko ku ruhande rw'inyuma bari baremerewe cyane, nabo baca bafata intumbero yo kuzabagirane baza barazibira. Je ndabona yuko umugwi wa Real Madrid hamwe no muri muhira i Santiago ugashobora kudevelopa gukina nabo nyene bihaye intumbero, barashobora nawe ico gitsindo kimwe kukigombora bakacinziza, ugasanga bagiye muri barabongeye indi minota kugira ngo baraho umuntu aza gutsinda atahukana intsinzi. Rero twoshimira umugwi wa Paris Saint-Germain washoboye kuronka ayo manota 3 washoboye gutsinda urukino kuko ijya n'imigwi ikomeye cyane. Nta kuvuga ngo uyu mugwi ngo twawurushije, ahubwo uravye kurikirana urukino n'amahirwe imigwi yose yabuze. Ayo mahirwe rero akaba yagiye gutwengera umugwi wa Paris Saint-Germain washoboye gutsinda igitsindo kimwe biciye kuri Kylian Mbappe, ndetse tuzi yuko no mwaka udashobora kuzoba ari muri Real Madrid. Ati Kylian Mbappe ku mwaka uza ashobora kumubona mu mugwi wa Real Madrid. Urundi rukino bari ko rurahuza umugwi wa Manchester City wari kugenda utsinda ibitsindo 5 byose umugwi wa Sporting Portugal muri Champions League nyene nkuko twari ko turabivuga. Byukuri rero urabona ko Champions League yarigeze ahiryoha, ariko rero tuvuge tuti wait and see none musigiye kubanda. Tudatevye rero Sirasi Majambere akajambo kanyuma ku bakunzi b'umugwi wa Bumamuru hariya mu ntara y'Ibitoke, na cyane ko tuzi ko umugwi wa Bumamuru ugiye kwitabira urukino rudasanzwe, urukino rwa Coupe du President hariya mu ntara ya Rumonge. Akajambo kanyuma kugira ngo dusozere ikiganiro. Ngarutse gato ku mugwi wa Man City nuko n'umugwi ukomeye ufise n'umenyereza bizi kandi asanzwe akinisha n'abakinyi batazwi cyane, ariko aragerageza akaba transforma akabagira abakinyi bakina neza bivanye n'ubuhinga bw'aba bafise. Rero gutsinda umugwi wa Sporting hariya muri Portugal bitsindo 5-0 ntago ari gitangaza, kandi ibyo bica biha amahirwe umugwi wa Man City kubandanya mu gice gikurikira, kuko simbona yuko umugwi wo muri Premier League ari wa mbere uyijya Sporting izoza kuyitsinda igatsinda ibyo bitsindo 5 ikongezamo n'ikindi. Nikuri aho ndabona ko Man City yoyo yamaze kurengana, naho Paris Saint-Germain yoyo hakirimo agahaze kuko igitsindo kimwe ntigikwiye. Naho Real Madrid zo yibuza abakinyi bashika kuri 2, twovuga ati urukino ruricari toto, ahubwo abamenyereza bose babandanye bakinyura kugira ngo urukino rukurikira uzobashoboye cyangwa uzobarusha uwundi abari wazogirane hazobanda mu gice gikurikira. Hama bakiya baba abafana cyangwa abakunzi b'umugwi wa Bumamuru nababwira ati intara ya Cibitoke yubahwe, kandi tuvuze Cibitoke nababwiye ko twatuvuze Bumamuru, niko novuga Bumamuru yubahwe. Abakinyi dufise twebwe ntabwo twidoga, ihangiro nibikombe, kuko mugerageje kuraba mu mugwi wa Bumamuru nta ruhande na rumwe boroshe cyangwa rufise umukinyi anyiganyiga, bose barakomeye kandi bameze neza. Rero no batumira kandi sino kubatumira no kubibutsa kugira ngo twese duhurire hariya kuri stade Byizigiro mu munsi wa 6 aho tuzoba tugiye gukina urukino rwacu rwa mbere rwo mu mwaka mu gikombe cy'umukuru w'igihugu. Kandi ndabibutsa yuko mubandanya musenga mushimira n'Imana ku gikombe cy'umwaka uheze yabahaye, musaba kandi yuko yobashikana no ku iki gikombe tugiye gutangura ku munsi wa 6 tariki 19. Sirasi Majambere ati dusenga dukora muri Bumamuru byose, ati rendez-vous ni kuri finale hariya mu ntara ya Cibitoke. Murumva ko abanye Cibitoke abahaye ubutumwa bwiza ati twese tuze duhurire hariya mu ntara Rumonge ku munsi w'Imana kuza gushigikira umugwi wacu. Rero bakunzi bimonesha kure JCTV, aha niho turangirije kino kiganiro cacu. Ndabibutse ko mu buhinga bw'ivyuma twari kumwe na Godefroid Nzubumwe, ku rundi ruhande hari Jonathan Ntahondereye,
nayo jewe Prosper nibitanga nk'abantu nsure kubashimira cyane akajambo kanyuma nibaza ko Sirasiyo yo genda dutekereye mwamaze kukumva Sirasi Majambere nejo nitwadukenera nibaza ko uzotwitaba nukuri murakoze cyane nkabanshimiye mwebwe musanzwe mutunganya bino biganiro nkashimira kandi na televiziyo cyangwa imbonesha kure GSTV ukuntu mwatwakiriye ukuntu mwadufashe ibikoresho mukoresha mu kazi kanyu ka minsi yose nukuri turabashimiye kandi tubatera intege mubandanye mukora mutera imbere nayo igihe cyose muzaba mudukeneye cyangwa mugomba kutwikorako nukuri turi ngaho naho tuba tuvuye mu ntara ya Cibitoke nukuri igikuru no gushikiriza inkuru cyangwa guhimiriza aho musangiye umugambi nayo mu ntara ya Cibitoke ikijanye n'amahera ntago ari kibazo ati mu ntara ya Cibitoke ikijanye n'amahera si kibazo bimbonesha kure JCTV reka mbonere akajya ko kubashimira mwege mwafashe kano kanya ko kudukurikirana ahanje Prosper tukazusubira murakoze ciao ciao